uyu mwanya tugende naho kwa ekipe ifise abafana benshi baryohewe cyane nabonye bari ko badushya kuri pressure yamara Barcelona topo arambwe ngo ndakoramutse topo arambwe ngo ndakoramutse ngo Arsenal sengo ko mutayivuze Arsenal yaravuzwe ejo uno munsi ni retour y'abandi duhere rero muri historique canke ivyasize ruri ya rukino Barcelona batsinze urukino rwabo muri knockout stage batsinze ibitsindo vyinshi babiheruka muri 2018 2019 batsinda Lyon ibitsindo 5 kuri kimwe nukuvuga vyinshi muri match Messi yatsinda 4 Messi yatsinze 4 equipe mu Budaki 4 wenyene Leverkusen yayo ni ya mbere cyane urumva aha niyo baheruka gutsinda ibitsindo vyinshi muri iyi match ya Lyon ya mbere yo baranganije kimwe ko iyo ntiyaborohe iyo retour bayiza ko itsinda 5 kuri kimwe nukuvuga Barcelona hari muri 8e de finale Barcelona niyo baherukira gutsinda ibitsindo vyinshi muri knockout stage iyitwa Borussia Dortmund nayo yatsinzwe 4 nta nubwo yabimenyereye gutsindwa vyinshi nayo yasubiye gutsindwa vyinshi muri Champions League ekipe yaheruka kuyibakorera ni ekipe ya Ajax muri saison ya 2021-2022 amuga hari muri group stage bari bakiri mu matsinda yego hanyuma Barcelona nayo bakwije inkino zitanu canke zirenga batsinda ibitsindo biri hejuru ya 3 muri campaign imwe ya Champions League ni jambere babikoze inshuro zirenga 5 nukuvuga nimiburi 3 canke ibirenga babikoze inshuro 5 yego muri ino saison ibi bintu ni jambere ngo babikoze mu nkino bestimye muri mu nshuro 58 bagaragaye muri Champions League muri edition 58 Ijambere batsinze ibitsindo 3 canke ibirenga mu nkino zirenga 5 muri campaign haya kare 8e de finale ntibahuye na Benfica 8e de finale bahuye na Benfica bayitsine kuri byinshi bayitsezere kuri byinshi baturije kimwe ku busa match yari 3 kuri kimwe ni ekipe imeze neza pe urabye muri ubusatirizi bwayo noneho ubu na defense igenda ikomeje kuba nziza nayo par rapport kuko iyi ni Dortmund bahoye muri phase de poule bayitsinda 3 kuri 2 ubona ko Dortmund yari muri position nziza yo kubatsinda kuvyukuri Barcelona kwintwa kuri ere ya Luis Enrique nibaza yuko ibitsindo biri mu gushika hafi sasa nkane muri ko tuti competition conform ino saison ni uravye busatirizi bwabo la finya inyuma yo kuvuga gutangaza kuva muri Brazil atangaje amajambo yosenzwe na Espagne bakavuga ko ivyo bintu bishobora kuba byaramutujije mentalema yaramaze imisi ari ku gatebe la finya ku mugoroba yari yagarutse atsinda igitsinda tanga na assist 2 assist yahaye Lewandowski na Lamine Yamal ni nako ubona ko ekipe ya Barcelona y'uyu mwaka nayo yubakiye ku vyumviro vya Enrique vya Afrique ni Barcelona no vuga ngo naho je nakomeje kumuvugira Xavi byamunaniye kubigira ariko ni we ya declenchije no politique yo kuvuga ngo hariho umushinga yamusigiye wo kuvuga ngo ntabwo Barcelona twe dutungwa nibyo dukuze mu isoko twe dutungwa n'insoromano zo munsi ni equipe ifise philosophy ivuga ngo turaraba bashoboka muri La Masia tuce tuja ku isoko turaba abo tutakuye muri La Masia bari bo twongereza kandi abona baza kwa Mberisa Barcelona mugwa ubwiza bwa Barcelona hanini buba buhagaze kubayo raba nkoje ku mugoroba reka tubaharure ejo ku mugoroba Balde nuwabo na Kubarsi
aho ni muri defense muri mediane hariyo Pedri na Fermin Lopez bose babiri nababo Lamine Yamal ni wabo na Lamine Yamal buri academy shakuje academy tuje mu baramplace Eric Garcia si wabo nubwo yaciye muri Man City nubwo yaciye muri Man City Gavi si wabo Gavi ni wabo na Ansu Fati ni wabo Ansu Fati si wabo hari bakubwira ngo equipe mbuyamba kugira ngo ibe successful nyinshi muri rusango kuyemwe nk'ivyo bya Barcelone iyo ufise batatu babatitulaire academy bayarakoze muri rusange ni gakuzosanga ko batatu ba academy ya equipe abo baba babaye benshi buriya na babiri ububashima uraba nka Arsenal yari yakubifise Saka bena kakana na Lewis Skelly biba bikwiye kugira ngo uvuge yuko academy ya Arsenal iri kirakora none hakazamwe ba Ethan Waneri nabo bariko bagiye guhabwa amasezerano ico cyo nyene kibacerekana yuko abakinye na equipe bashima ishima nakazoza kabo rero ho uno munsi mu kibuga ca equipe ya Barcelona hayisanze harimwo abarenga batanu bane bari titulaire bane bari titulaire eka ni batanu bari titulaire ni batanu Nico Barsi Barde Fermin Lopez Pedri na Yamal sibatana Pedri na uyibaze batanu kuri batandatu uyo academy bayarakoze hanyuma baramplasa bangahe binjiye batanu nabo batatu za gusanga arababo batatu Ansu Fati Gavi na Eric Garcia no kuvuga mu kibuga hagiye mu Ronald Araujo na Ferran Torres ni batarababo nibo mu baramplashije voilà laba bandi bari kuri bench Gerard Martin Hector Foro laba Christensen yagarutse sawa Dani Gosh Inaki Pena abo bose nababo Pop Victor bose naba Pablo Torre bose nababo iyi bench yose umukinga tari wayo muri academy ni Christensen ni Ronald Araujo ni Ferran Torres ni na Ferran Torres abo rero akaba aribo bakinyi batari abakinyi ba Barcelone rero iza guhereza ibitsindo bine vyose umugwi wa Borussia Dortmund igitsindo cambe ku munota wa 25 yari umupira w'umuterekano utewe witwa Inigo Martinez awumera nk'usubiza n'umutwe mu kibuga ku Barca aza kuwukeba ugiye mu igori Rafinha abwira ku Barca ati ibintu si wowe ubimenyereye ibi bintu ni ivy'iwanje reka kino gitsindo ciwanje baravye na VAR ariko basanga nta yari abantu bari kumwidogera cyane kijya gitsindi yafatwa na VAR kubera ko yasunikiye y'umupira utewe na ku Barca wari usanzwe ugiye kwinjira mugabo nk'umukinyi ayoboye abandi mu busatirizi canke mu bitsinda mu Champions League benshi batawe impamvu yabigitse yagomba igitsindo do please yagomba igitsindo do please muri statistike ziwe sino ne hatari kunyerera burya cari cinjiye cari cinjiye ubwo rero kiba igitsindo ciwe ca mbere uyu nyene Rafinha agiye guha ipass burya siwe yatanze pass ku gitsindo ca Lewandowski aho ari ku munota wa 45 ca mbere ca Barcelona cinjira ariko ku munota wa 48 Lewandowski no ku munota wa 66 aza gutsinda igitsindo uwitwa Rafinha yasubiye kugaragara ahereza umupira mwiza cyane umugabo yitwa Lamine Yamal ku gitsindo yatsinze ku munota wa 77 no kuvuga uno Rafinha yatsinze igitsindo atanga na pass zibiri mbona kubwira statistike z'abo bagabo batatu ino season Robert Lewandowski afite ibitsindo 40 na assist zitatu toute compétition confondue Rafinha afite ibitsindo 28 na assist 20 Lamine Yamal le pépite espagnol afite ibitsindo 14 na assist 17 ariko uyu rero habereye mubi inyuma y'ivyo byuko ngo kijamwe canke pass decisive ni abayadeclanche ibintu byinshi cyane buriya ni nayo mpamvu abantu benshi baja ngaho bakavuga bati no kuri element clé ni Lamine Yamal je ndiko ndaranko ku mugoro buyamba tusigaye tuja kuri ekra kabisa twese tuvuga ngo tugenzwa na bibiri kuraba match na result ziba ziyirimwo ariko no kuraba umupira uryoshe no kuraba umupira pe no kuraba umupira uryoshe urimwo situ aba artiste urankano muri no misi umuntu akunda umupira aryohererwa kuraba Lamine Yamal aryohererwa kuraba uwitwa Pedri
aryoherwa kuraba n'uwitwa Frank de Jong buriya sinabushira kuri yaba aburya ntubone Barcelona byakunze mane nayo ariwe go wimisi kandi burya equipe biroroshe kwisambuka ariko kongera ko yubaka biragoye super half cyane ntubone uziko Barcelona jariho nibutse ko yakinye Europa League imyaka 2 yakinye Europa League imyaka 2 umwaka umwisezererwa gwa na Eintracht Frankfurt undi mwaka isezererwa barrage na Manchester United nukuvuga yuko yari yananiwe kujabuka muri mutse final group stage yana hariyo nahantu yatsinzwe na za Bayern za Inter de Milan abantu bari kumuri poli ya gatatu bayimaramaza Barcelona rero kubona biriko biraza abafana babo bararyohewe nabari barabitse mayo bazinyeguruye baramutse abafana ba Barcelona ahantu bose bari buriya n'amajambo batavuze iyo myaka yose bari bayabitse bagerageza kuyavugira rimwe kandi buya ntugire ngo mukeba kandi zira equipe ikintu maze kubona imwe igiye mu bihe byiza yindi bica byaha sinzi nemba wamubibona 2005 Real Barcelona imeze neza 2005 kuduga Real Madrid yari mu bisheki Barcelona 2016 Real Madrid yoboye Uburayi Barcelona yari tanguye ibihe bibi nubu ndabona ariko bigiye kugenda ni Barcelona rero nk'ibisanzwe abantu bayiha amahigwe ariko ni Barcelona twagiye kubona mu rukino itangura idomina byukuri igumiza cyane Borussia Dortmund mu gice cyayo cyane imipira myinshi iri kigerageza guca ku ruhande rwa gwa Jules Koundé hamwe na Lamine Yamal Jules Koundé jo akinye urukino rw'ijana na rimwe adahagari donc nta amazi muri club no muri Barcelona urukino rw'ijana na rimwe ataruhutse atanavunitse attention Barcelona kwe kurondera umuntu ashaka kumufatira kumugumiriza ko hariya kwabaye no kumuhenge kabiri cabirakunda bamugumizayo na equipe nationale kandi nawe agira discipline ariko sije ho bari bamuguriye uribuka ko bari bamuguriye yakina defense centrale muri Sevilla nk'umukinyi mu defense centrale ariko yidebrouiller bien nyuma yo kuzana Joao Cancelo bikanka kwa Barcelona bana ko byagenze neza ariko still namba umukinya akara kwizizo nkino zose ataruhuka attention umukinyi si icuma ashobora kuza akagira ikibazo cyo kuvunika kandi bikabagora so namba bazoja muri academy Hector Force ndabona afise yo capacity yo kumugumiriza namba baja ku isoko bakarondera uza kumutwaza ariko vraiment Koundé numwe mu bakinyi beza bariko barafasha Barcelona cyane rero baza bapusa byukuri n'urukino goroheye Barcelona kubera ko kuva ku munota wa mbere nibaza yuko ino equipe ya Borussia Dortmund yagiye kwikangura ruko bayitsinze igitsindo cya mbere bagerageza nabo kugira kuko wabona ko bariko bakina ama block mugama block yabo ntabwo Barcelona yabemerera ko bagira za counter attack abitwa Deyeme naba base serugira si uno musore w'umwongereza Bruno Guitens bano ntabwo cukwemeka bakoye muri Chelsea ntabwo mu minota 25 twigeze tubabona bagira ikintu kiri offensive mbo ikibazo bagiye kugira hanini ni Emre Can yahora ari umukasere wabo abakinira nimero 6 ariko kubwo kuvunika kwa Nico Krottenberg umusore agaruka muri defense centrale kubafasha nta yindi cyo bari bafise kuko na Nick Rasule kuva muri Bayern bamwikuye ntabwo ameze neza Emre Can rero gukinana na Willy Anthony nawe bakuye muri Hoffenheim sinibuka neza muri equipe imwe yo hano mu Italia muri Espagne I mean muri Allemagne urumva uyu musore wo muri Uzbekistan bakinana na wa wundi wo muri bamukuye muri Stuttgart mu mwaka zari meze neza bakinanye rero ubona ko izo reflexes z'umukasere arazifise mugabo kuba mu defenseur ntabwo byo babikimworohera n'imyaka yiwe Emre Can abantu baramwibuka muri Liverpool n'imbere yuko Klopp azamwo hagati mu kibuga rero gukinisha Felix Nimecha ukacukinisha na Chukwemeka yavuye muri Chelsea ari kubura umwanya no kuvuga ngo nta nkino nyinshi bafise mu maguru no gukinisha Julian Brandt na Mediane ntabwo yari meze neza na Pedri ubona
abantu sinzi ko abantu basigurira aka kantu wabonye yuko Pedri ubu naho hinjira Gavi akomeza gukina umunari kava kabari we yendukera imbere mu bisanzwe ino sezo uri kuraraba nka match nyinshi cyane Gavi agaragayemwo burya ubu ni mukinya ariko akina iminota myinshi ni Pedri niyo mukinyi no Pedri niwe nimero 8 sinzi nene ubundi reka na nimero 8 niwe mbona ibintu vya Barcelona byubakiyeko baramiri yamani bari bahezagire ku remplace contre Atletico barajyaciye byarangiye ari 4 ku bindi kandi yasohotse ari 4 kuri 2 urumva naturellement buriya Gavi no mu nimero 8 mu mwanya wa Pedri cyane naturellement na Frankie de Jong no urujya mwanya Frankie de Jong no Frankie de Jong we oya Frankie de Jong ashobora gukina gatandatu arashobora mugabo mvuga de formation no mu numero 8 no mu box to box de formation buriya Barcelona ifise aya twibutse Frankie de Jong bakinana na Donny van de Beek bagakinana nivyo muri ya Ajax nziza uriya musaza niwe kina gatandatu no mu numero 8 de formation uyu ni mwiza iyo urabona aho yo mu numero 6 nka ya 6 yaba Jorginho wala yaba Jorginho ingenda bundi ni nkizi zabacuwameni nka cuwameni nukuvuga no mu numero ni nkiyi sisi n'uyu nyene wa Real Madrid mu yaro seruje sumukinyi azokuvuga ngo umufise hariya kugira ngo akase kenshi donc agufashe mu buryo equipe iri menace donc iri kiragira sinawa mukinyi yo kina kase wenyine uvuga ngo mwene mwegera imbere genda biza kumenya amatake nibiki no mukinyi babashira hariya kubera ko bazi yuko na je equipe ari je de possession umva iyo mu mufise abari hariya kugira ngo mugumane keshe na ntuzenya yiwe nivyizo karitara zifise niyo mpamvu abari hariya mugabo uzorabe nka style yiwe na kakasado ziba zitandukana na kakasado erega buye na kakasado kaba kariyo kugira gasekirize cyane defense ya equipe karayisekiriza mugabo nako nuko gafise yo energy burya bari muri academy kasado yari mu numero 8 nawe urumva hanyuma buye numero 6 yari Marc Bernard les deux Marc Casado Marc Bernard kakana kavunitse kambara numero 28 namba nibuka neza niko karaga kasere so uri kuraraba rero Pedri n'umukinyi cette fois na Frankie de Jong dernièrement yavuze ngo biriko birangyohera cyane gukinana n'umuntu yitwa Gavi n'umuntu yitwa Pedri uwo bakinana wese ariko arakina 8 ariko aroroherwa kuko kubera n'ubuzima bwa mukundiye kuko byagiye kugorana aho yatangwe kuvunikira sino n'umukinyi mwiza ku 8 n'umukinyi ashaka kugaruka afise yo energy yo gukora umupira hagati akawambukana ikiriri niyo iki kiraro niyo mpamvu boboga bavuga ngo box to box nukukura muri box imwe ukawurenganiya ligne de terre ukawambukana mu yindi box imipira igashikira abataka bawe n'umukinyi akinizi long pass sivyo hanyuma abantu bariko baribaza ni kicabaye ko yabuze ariko arabura umwanya w'umwana bakuye mu Budagi uyu Daniel Olmo jewe hari umuntu yakimbajije ndamubwira ati Daniel Olmo n'umukinyi mwiza Barcelona iri en possession de la balle mugo nawe bisaba ko agaruka kubafasha mu gihe bari marumene iyo equipe adversaire irabadomina muri mediane araza kagaruka nka element faible muri mediane kuko ndamaze kumubona niyo defo yo kutaza kugwana paraporo nuko wo kwinjiza Feromero Peze paraporo niyo ho kwinjiramwo Gavi ubona ko inyuma y'imvune yagarutse paraporo nuko igihe Casado yarahari wo kinisha Casado na Frankie na Pedri urumva izo zose ni erema uyu mumenyereza agomba gutoramwo abakinyi batatu batangura hanyuma byo gukina ngo nimero 10 nimero 8 ugiye kurabiza iyi mediane artrua muri football moderne nta nimero 10 agaragara arimo uri kuraraba za Iniesta nimero 10 yari indi hariho wasigara hariho waduga barasigariranira bakora ankome so bivuga ngo muri rusangi Barcelona kugira uronka umwanya muri mediane Paulo Mama nuko gusa amahirwe bose bagira bafise umumenyereza
ariko aragira rotation arazi rotation ibaze yuko na Eric Garcia ubarinjiramo kuko babonye yuko atamenera muri defense arameneramo kandi agakina buye no ku mugoroba niwe yaragomboye Pedri kandi yaje arakinana na Frankie de Jong yari kapitene ku mugoroba barakinana kandi Mediane ikomeza kugenda neza Barcelona ni equipe nziza ku buryo ntabwo turiko turabona ubuswa bwa bari aba defenseur ntabwo turiko turabubona franchement kuko Mediane ko namba bapike babaye beza ntabwo bari beza ku giti cyabo bari beza kuko kubashikira bigoye so Barcelona ni nziza pe Barcelona ni nziza nshana yitomboye raba statistique muri match ibitsindo bibiri vya Lewandowski burya bayaguhaye ivyo asanzwe ibimugenza byose mu kibuga ariko raba na rotation abamugirira uyu mugabo Hans Flick kuko muri weekend yari yatanguje uwitwa Ferran Torres guhera no kuri ya match reto ya Atletico buri yo ku match reto ya Atletico yaramaze match zibiri zitatu agira amuruhuriye kuko arabizi ko afite 36 aramuzi kuva mu Budagi ariko akaruhuko yamuhaye ucukabona noneho contribution ya Lewandowski iri impeccable kuko naho bataba yatsinze ari muri bama numero 9 bashaka kugaruka mu kibuga bagakina ariko agerageza kumurinda cyane ico kibazo rero wewe usurumva arazi ko afise equipe ibibazo byo kuvuga aba artiste gufata iyo mipira ngo bazoyishikane hariya yego arabafise ni Rafinha ni Lamine Yamal hagati mu kibuga ni Pedri ni Ferme ni Olmo ni Fermin Lopez ni meme na De Jong abo bose arabafise kongera ko na babade buriya barashaka kuyizana ica murondera ko re n'imyaka yo bavuga ati ngirira finition image gitsindo ciwe cyambere raba umupira ukuntu wananiye ukuntu Rafinha ipasi yamuhaye y'umutwe igitsindo cyambere hawe na Rafinha na finition yagize ku mutwe nyene yego undabire ijya presence physique no kuvuga mu ataka wewe wa Barcelona ica sabwa canke bagenzi bamusaba nukuba present guhumeka je namye sigura ikintu cyo guhumeka kumva nyene ko umupira biri burangire ushitse hajya ukibwira ko haje twako dusigura ko Arsenal yabivuze cyane contre Real Madrid raba nk'imipira Saka yacisha imbere y'igori mugabo gasanga nta muataka nico gikorwa rero uwitwa Lewandowski nibaza ko ku myaka yiwe 36 Lewandowski aryohere gukina muri Barca kuko hamwe muri equipe yokina imworohereza biri nawe akayiha ibisiga bijanye no kubishiramwe ibitsindo gusa ni Barcelona bimukorera neza ariko kandi image y'igitsindo ciwe ca kabiri umupira yahawe na Fermin Lopez nyuma yuko umwana yaramaze guhusha imipira ibiri yidoga cyane atera imipira ukabona umunyego arayikuyeyo akaza rero guhereza Lewandowski umwana mwiza uriya munyegori w'umuswise nakunze rero Suisse buriya bafise abanyegori beza uyu Kobel Gregory Kobel ava hamwe na ntuze ibaze kuba bafise umunyegori muri Borussia Dortmund no muri Inter de Milan yitwa ndoriya uriya wa Inter de Milan moya bamwita ariko gusezera muri equipe nationale yavuye muri hayo mwanya yavuye mu mwaka weze yatwije muri Bayern yatijwe muri Bayern urumva hanyuma bakaza kuba bafise uriya munyego Lewandowski yateye umupira n'ingufu nyinshi cyane uriya mupira ntugire ngo nabataka benshi bo utera ariko tera umupira muremure n'ingufu umunyego agerageza kukurayo biranka igitsindo cyanyuma na Rafinha subiya gukora travail ku gitsindo cha Lamine Yamal umwana nawe yabaye sharp koko yazibiye umupira mu defense yagishitse bamwita Yann Sommer urakoze cyane no muntu bantu bose babaze ni hamwe nyene yaciyemo urumva rero mbuyamba ngomba umbwire ku bantu batatu ibitsindo bibiri vya Lewandowski igitsindo na pasi zibiri kwa Rafinha igitsindo cha Lamine Yamal na travail imeze kuri twabonye vyasiguye force ya Barcelona ariko mu buryo bwuko ihekwa n'abajya bagabo ni nka demonstration y'ivyo Barcelona ikoze muri ino saison ibifashijwemo cyane no guhekwa nabo ba twari tugarutse kuri statistique zabo ntituza kubigaruka ko number Lewandowski asonage
still namba adashizemo agatege uyu musore muri La Liga uyu musore twamye tuvuga Kylian n'ubundi azoba pichichi ari ahantu ibaze ku myaka afise namba still nuba azoba pichichi yavuga ku ruhande rwa Lewandowski Rafinha si Rafinha mu mwaka uheze bariko biyumvira uwo bomuha bariko biyumvira uwo iyo bamugurisha namba bari buharona hanyuma umusore aronka deuxième chance umusore noneho ubu yabaye kuto Swiss numukinyi mwiza ku buryo Rafinha ubu nyene tuvugana akwiye kwigisha n'abantu mu buzima ntuze wihebe bro ntuze wihebe naho ibintu bitaba bimeze neza no munsi ejo bishobora kongera bigahinduka forme yararimo muri Rennes forme yararimo mu Bwongereza equipe ninde bamuguzemwo Leeds United still nubundi kwa Barcelona ashobora kuba yakanzwe erega hari equipe ibiri mu bihe bibi sibyo hanyuma wayijamwo ntibite bikundi byawe canke ukagenda ahantu mumenyereza ntimuhuze mu buryo bumwe canke ubundi buryo ikintu gifrena iterambere ry'umukinyi ni ibintu vyinshi aho imvune nayiretse iwagize imvune yo niwo mwasi wa mbere w'iterambere ry'umupira w'amaguru Rafinha yaronse iri ya chance akayivyaza umusaruro n'ubu nyene nubwo hari amajwi yaba winga bavugwa muri iriya equipe uyu wa Athletic Bilbao umunyagana kinira Espagne hari abandi bariko baravugwa bashobora kuja Nico hari abandi bariko baravugwamwo bandi ariko ndakwibutsa ikintu ariko Rafinha n'ubundi still ashobora gukina ku ruhande kuriya ashobora gukina nimero 10 nuko basanzwe bafise aba nimero 10 twaramubonye akina nimero 10 bigakunda iyi sezo igihe yari yavunitse Daniel Olmo igihe ba Fermero Lopez nabo barafise ibibazo by'imvune umujama gakina ameneramwo hagati akaza gakina kandi bigakunda iyo work rate yo mu kibuga kuko hari gihe abantu baba baraba nkuko babivuze kuri Lamine Yamal ngo umukinyi yatanze igitsindo yatanze assist ariko umenye ngo imbere yo gutanga assist hariho wari yaguhaye umupira hariho umuntu ya deblock iyo situation nk'iki gitsindo ca Aston Villa ego nivyo hari abatanze assist ariko umuntu yatsuye umupira uyu mwana w'umunya uyu mupeti nimero 3 wa Paris Saint-Germain akazi kanini yakakoze magini bivuga ngo muri match bugiye utaravye match biragoye kuvuga ngo nakani we yigenjeje neza kuko umuntu ashaka gutanga fatira kuri statistique oro hariyo byinshi byabaye hari ibintu byinshi biba muri match umuntu adeblock izo situation zose zo muri match akari kuravuga nk'akarorero ka Pedri uzokwigera ukamenya utaravye match nawe nyabisaba ko yihweza gose ariko Pedri iyi sezo amaze kuba homme du match 10 ntabwo byizana kandi cyo gihe buri gihe Rafinha abayagize match idasanzwe Lamine Yamal abayagize match idasanzwe ako bakavuga ngo ninde rufunguruzo rw'ivyo byose bagasanga ni Pedri wewe wari kubivuga kuri Lamine Yamal muri rijoro performance yiwe ntivyabuje ko Lewandowski ari waro aba homme du match urumva ico nikindi kubera nye ivyo bitsindo vyiwe bibiri niki ariko Barcelona ikindi kintu mbuya bashobora kwishimira nuko kuno Lamine Yamal abamwiza Rafinha akaba mwiza bikarangira ari Lewandowski agizene aba homme du match Rafinha akaba mwiza Lewandowski akaba mwiza Lamine Yamal akaba mwiza ugasanga Pedri ni wabatwaye kugashe ugasanga niwe homme du match no kuvuga aba yabaye mwiza kurusha abandi bose cyane hanyuma waje kuraba Rafinha ntivyabujije ko aba mwiza Pedri ntivyabujije ko aba mwiza witwa Lewandowski yabaye mwiza n'abandi bose gushika inyuma muko gasanga kashimwe gatwawe nande na Lamine Yamal iyo niyo force ya FC Barcelona inosezo ni force kabisa idasanzwe ndabona ni force idasanzwe ni bimwe nyene muri sport menga definition ya football ari gitsindo ariko bro ndakubwiza ukuri nabo batanga ubushimwe bakwiye gutangura kwiyumvira ngo ni n'aba defenseur n'aba mediateur bahabwa agaciro muri football kuko erega ni nkuko ingazi baziringa hakomeye sivyo ngane amajwi ntari karagenda ariko nabariya bariko baraturaba ntabwo babona impamvu amajwi ari karabashikira ni kubera afsa kandi uwo muntu afsa ushaka kumwumva tumuvuga muko kazolinda utabonye ifoto yiwe ari gihe jewe ndonka ka message ngo amajwi ntari karasohoka na karorero
jenga nta kindi nkora ntabaza hafsa ntiyamara ntabara unsubize ijwi ryanje risubize mu gisagara sivyo no kuvuga ni wabafise urufunguzo rw'ibi byose ni wabafise urufunguzo rw'ibi byose rero abo bataka baratsinda ariko umenye ngo ni nka kurya indya zishika ku meza zatekewe mu gikona ahantu hijije ukabona mediane y'inco na equipe irushije yindi mediane making ashobora kwiza kuyitsinda inarugo akabishikana ku meza umukozi ntiyegere n'umuryango byinjiye ubabitetse donc bon nuko rero nivyo byinshi byaranze Barcelona reka tugaruke ku reaction amwe n'ibintu bya bindi byagiye bigira nka Rafinha ayejeje gukina urukino yaganye n'abamenyesha makuru ati kijya gitsindo wewe byukuri ati nukuri nagize ubwoba ko yoba yari yoroshe ati ariko kandi nasavye imbabazi ku Barsi ko ndamwevye igitsindo ariko yambwiye ati ni ibintu bisanzwe ati yambwiye ko bitari grave cyane aravuga ati ndashimishwa cyane nuko muri no season ndiko nkina iruhande y'abakinyi bakomeye ati nka Robert Lewandowski hamwe na Lamine Yamal ati nabo barabizi neza cyane ko bariko bamfasha gushika ku bintu bikomeye cyane abo bagabo ati turizeye ko izi performance tumaze igihe dukora arizo tugiye kunabandaniriza ko ayo n'amajambo ya Robert Lewandowski bambe ya Rafinha ikindi mwomenya nkuko twabivuze Robert Lewandowski niwe yabaye homme du match wino match yatowe nk'umukinyi mwiza w'urukino akandi kano kadasaba umuntu yogenda atavuze yogenda adacishije ko amaso ni Lamine Yamal aba remplacer avyisabiye muga hakinjira umuntu yitwa Ansu Fati natangajwe no kubona urukundo abantu bamukunda babanya Barcelona no kumbuga intsinzi yo bari bayironse bine byayi byabonetse ariko wabona kumengo umwana yitwa Ansu Fati abakoze ku mutima gusubira kumubona kandi bibaye nk'incuro zibicanke zitatu ahawe umwanya uyu mugabo numuntu azwi ko gukora amarotation uyamba nubona ko arenganya no mwana kabisa kutamuha umwanya kuko bemeza bose yuko muri entraînement akora travail dasanzwe tubona azana witwa Ferran Torres akamuha umwanya akanitwara neza Ansu Fati umwanya uracari muke cyane muri Barcelona je ndafise ico ndabivuga ko umwanya wiwe uracari muto ariko nibaza yuko icambere bivanye n'umwanya kinako biragoye kumugira rotation ikigira kabiri bigoye gute nivyo nyene ngiye impamvu bigoye uyu mwana kuba bamwishimira abafana bayo uzoraba bakinyi abafana buraya bishimira abana babo mu academy ku buryo n'ubu amakosa ya Rashford burya abafana ba Manchester ntayo babona agumba ari umwana wabo still iyo ubonye abafana ba Arsenal babona ba Lewis Kelly bakabibuka ari utwana umva banezerewe nta uko munezerererwa ni umwana wabo kandi burya inyuma y'igenda rya Messi namba bari amwizeye bakamuha nimero 10 nuko twese twamubona mwotera y'igitangaza twese twarabibona ariko umusore yaragiye aravunika ku buryo n'igihe bamutiza muri Brighton ntabwo byagenze neza ibaza umukinyi byanse ko yempoza muri Brighton sawa kumukinisha rero ngaho icambere maze kubona jewe personnellement performance zo muri entraînement maze yatandukanye nizo muri match sawa nubwo utovuga ngo ntazihari utamukinisha ariko kumwintegramwo gahoro mbona aribwo buryo bwiza urakoze cyane ku ruhande rw'umumenyereza reka nakwereke nka option uyu mugabo yirengagiza mugabo yovyara umwanya erega simvuze ngo abe titilere kuko ntawe yokuramwo hariya ariko kutaba titilere niyo bano wa kabiri wana ntibibuze yuko ntibivuga ko bitahuritse ko umukinyi amara inkino zitanu atakinye ni minota 5 mu rukino nawe uwo ninde ni Ansu Fati muri 2020 hari muri 2020 si wabayero niho wabayero iriya ero ego kuko ya 2020 ibi yakinywa muri 2020 kubera covid nibyo ya yindi ubwongereza butsinzwe na na ntuze imwe nyene imwe wamyuvugamwo Luis Enrique ya Serie Espagne umuntu yitwa Pedri yego yari umwana agezweho amaze nk'imyaka 2 bamwe introduce atangwe kuba titirere umwe adasanzwe
yego yakinishwa bimwe wari ko ravuga kuri Jules Kunde yakinishwa iminota yose baza kumukinisha sezo yose iyo sezo yari yeza ari wari titirere ijana kwijana aja muri ero akina match zose none baca mukura muri ero bamutwara muri Jeux Olympiques uravyibuka yavyibuka bamukura muri Jeux Olympiques kurazi Jeux Olympiques zirangira sezo itanguye muri club baratangwa gukina yarutse nk'indwi imwe ashikira muri Barcelone yakinye nk'ukwezi acaja mu mvune ngoma nakwereka aho ngomba kuva aba bakinyi bakiri bato iyo basirishaje ukajanwa niyo mpano yiwe yego haraho bigukora kenshi haraho bigukora ko ariko iyo bihuriranye n'ubukene bwawe ku bakinyi inge gato inge wumva aho nganisha gato yamba uyu Lionel Messi abantu nibibaza ngo Lamine Yamal yamutanze kuja mu kibuga atanga akakana Messi nawe yagiye mu kibuga ca Barca kiri muto yaragifise amadiseta gutyo urumva yarafise amadiseta yambara nimero mbere ungira ngo ibintu nk'ibyo urumva 2005 Messi yarafise imyaka ingahe 2005 yarafise 18 Messi bamwintroduce aho yazari titulaire bamwe introduce hakiri kare umvuga agihonyora rya mbere mu kibuga hari kare cyane hari mu Demir bakugwamwe na za Chelsea ba makelele bamukubita imyereka banuze ba John Terry hajya hari ryari hari 2005 ibakuramwo ntabwo yari titulaire ariko kirage ni kare titulaire 2016 bambe 2006 imbere yuko aja mu mvune yaza yatangwe kuba titulaire kuko ngiyo match ya Chelsea ndakubwira Messi yari yatangwe mu kibuga bamuvunagura iriya match ya Chelsea ya 2005 Messi yari titulaire urumva yamaze kuba titulaire babaye batangwa kumusirishara Ludovico ari mu mvune urumva mwana araza afata kibanza ubwo cyana koma kukubwira Messi bamukinishije inkino nyinshi agifise imyaka mike acaja mu mvune igihe kinini gushika 2006 bakina finale Messi ntiyari mu bakinyi bari disponible bakina finale na muga muri squad yarimo muri squad yarimo kubera bari batangwe kugirane kumusircharge ubwo bwoba bwavutse ku witwa Lamine Yamal tumwana kandi urinzi ubona batanguye kumukubita ukazubona amaraso aradidima mu ishesheti element clé ya Barcelona uno musi ni Lamine Yamal ariko amakenga bakavuga ku myaka 17 uyu mwana nko mwijoro riyeze hageze igihe atangura kwisabira gusohoka mu ndwi heze yakubiswa mu ishesheti amaraso arava muga agumamwo urumva kugira ngo birijana bike sasa bakavuga bati wewe Hans Flick uri gukora rotation ku bandi bantu ariko uri kurirengagiza kuno mwana uri kumukinisha iminota myinshi kandi ivyo bishobora kuvamwo imvune nini erega nuko twagiye kure na Gavi ejo bundi aja muri Liga Macroze yatangwe gukinishwa iminota myinshi cyane na Xavi bimuviramwe iyo mvune igihe kinini rero jewe Gavi nkibaza nti kufise Ansu Fati amara 5 match udahaye umunota n'umwe pourquoi pas utofata Rafinha ko Barca kenshi igero mu minota ya 80 yamaze gutsinda bitatu yatsinze bine ufate Rafinha umushire kwa Lamine Yamal hanyuma winjize Fati azara gufasha umu kuruhurira abo ba Lamine Yamal minota mike nawe urabe yuko homwe za forme ziwe zogera hano ziyongera hanyuma ukaraba yuko imbere yobi yindi yelema izotangwa kugufasha kuko mbuyamba nta uhebura umwana w'imyaka 20 ninga koko biza byararangi na cancane ko iyo tala yayitweretse hakiri kare uno musi Ansu Fati byukuri ntubona ko harimo akarenganyo Hans Flick amugirira malgré tout simvuze ngo abetitire ariko Barca urabona nkejo yari tayari yo Lamine Yamal atagira iyi minota mike Ansu Fati yakinya ayikesha Lamine Yamal kuko mani kuko bakate nkuramo ndarushe kandi Ansu Fati ari hajya ndarushe kandi ekipe imaze gutsinda bine numva ko hari ikintu Ansu Fati yari iminota adahabwa mugabo ubona ko mugabo tuvuze muri rusange uwo mumenyereza aragira rotation sibyo tuvuze muri rusange uwo mumenyereza rotation arazigira mu kubandi niyo mpamvu nazanye ariko Kaya Ansu Fati ko hari n'iyindi Kaya Po Victor ba Pablo Torre hari n'abandi bana baba bavugwamwo hari abo sinibaza yuko kuba badahabwa umwanya bishobora gukora nko kubabaza urazi yuko ejo bundi Hans Flick yarungitse Ansu Fati kugira kwishusha acakora remplacement zirahera birangiye bamuzomene ntivyari bwabeho
bazomera umumenyereza kandi yari match ya Real Betis buriya yari match ya champion gusa iriya baheruka gutsinda ya champion imwe bari bavuye muri ntuzenya muri Treve International yari ya Osasuna yari ya Osasuna yanga kugira remplacement umwana yamurungitse kwishusha acamuhereza ko remplacement z'abandi public iramuzomera bivuze ngo hari nawe suko public bamukunda ngo no muri la Masia gusa nuko hari icaza yaragaragaje hari ico amaze kugaragariza hari sport amaze gutaka ko uyu mwana ahabwa amahirwe barabe yuko yogaruka mu bihe vyiwe vyiza yarasubiye inyuma yagize imvune wabivuze guca muri Brighton ntarigera approve muka ntibisigura ko ucugirane ucumuheza ku ntebe y'abagombora Mbo Jenny baza yuko akenshi abamenyereza Jesse nkunda kuba Breminga kumukinyi kuko sinzi ikintu boba bapfa serma abamenyereza nkubu hari abakinyi benshi nagiye mvugira muri ubwo buryo mugo nkazosanga abakinyi nibo vyagoye ko je nkubu nkanso fatise no muvugira vyaranse muri Brighton umukinyi byanse muri Brighton ntumbwire ngo hava yempoza muri Barcelona ibyo bafana navyo hari ukuntu ivyo bari bamwitezemo nubu bakivyizigiye ko byoba so ishavure bakaca barita kuri kumumenyereza atariko aramushiramo ariko hajya urinze ubona umumenyereza adakinishije uyu mukinyi n'uyu ntakinisha uyu mukinyi n'uyu ntakinisha uyu mukinyi hajya haba hari akantu katameze neza wanashaka entraînement zishobora kuba zimeze neza mugo hariho ni comportement afise ituma uyu mumenyereza Hansi Flick atamukinisha so muri rusangi nibaza yuko nambara umwanya ariko aramuronderera nambara kugira yihomete muri Brazil yahoramwo ivyo byose tuzogenda turabibona burya Amerika to nitangura tuzogenda tubibona namba shaka kuza kumugarukana gahoro canke namba tamwishimiye aramushira ku isoko mu kwa gatandatu atanguye kuvugwa rero yuko nawe ari free mugabo jewe mbona yuko hari minota merita nk'iyi Barca iba yatsinze vraiment nta kamara kuko muhezayo muhamahigwe kuko uyu mukinyi no mukinyi amaze gutanga espoir ko ashobora kubigihanganye none gasha Isaracha bara numero 10 ahubwo na bamutize bayitange cayihe banyeneyo asha nawe ndumva uyu muhungu nawe ugane wa umuhungu je ahantu yampemukiye agiye muri Brighton yaravunaguritse kandi yajya muri Brighton ntiworoshe kuko hariyo ba Mitoma nawe bazibiye ahantu byase hariya araja muri Barcelona muri Barcelona se ntiharo umwanya nese yo yari yarapfa kare yari Barcelona igwirirana hafi ya ntayo nyene nuko rero nuko ese mwanya uraheze reka turabe ama reaction rero y'ama message imbere yuko agatelefone kankundira mbona agatelefone kangoye kumbure David yo kamfasha gato yakagasubiza ku murongo umwanya utaragenda cyane inkino zose zibaye kubgawe ninde mukinyi muba homme du match b'inkino zine ninde homme du match kurusha abandi bo hagati ya Lewandowski Varaskelia kurundi rwa Paris Declan Rice hamwe no witwa Lautaro Martinez Declan kubera kumurutishije akazi kabo bandi bose je akazi Declan yakoze cyambere sinanda kamwitezeko kufura zibiri muri match nibaza ko na Messi ataze yatsinze ntabyo nibuka kufura zibiri muri match muri quart de finale muri knockout kuva Champions League yabaho ni ya mbere umukinya atsinze kufura zibiri Declan kabisa kufura zibiri atari no kwa kundi ngo yagerageje nyinshi nibaza ko muri match yateye zibiri nyene zibizo muri hahandi nyene atera hahandi nyene ukabona byakunze franchement Declan Inter de Milan wabaye homme du match yari Bastoni jewe franchement nogira Declan Rice naje martaja icyumviro nawe kubera ko Declan Rice ubwa mbere bwobwo nyimba rurukino gwari gugaye cyane rumwe equilibre nyinshi gutsinda contre urabana biriya bibiri yashizemwo buri Arsenal gushyamwo bibiri de difference na Real Madrid bisa no kubengo wegereje kuyelimina none ivyo bitsindo biba icambere ni ca kabiri muri match nukuvuga ukreye scenario atamuntu yayibaza ko byukuri Arsenal yoje imbere ya Real Madrid bibiri vyose none bibaye by'umuntu umwe kandi nta kore yarare equipe ikomeye
hajya bizoyikomerana hajya ahe basabwa gukora akazi kenshi cyane nubwo Arsenal nayo nyene isigaraje akazi kenshi kugusozera kugira ngo bakonfirme kubgawe ninde umukinyi wa ntuzenya wino first leg Declan abantu bagende kuri message nabo batwishyura ninde mukinyi wino first leg kuri YouTube mutubwire hagati ya Declan Rice muri match ya Arsenal na Real Madrid, Bastoni kuri match ya Inter de Milan, Bayern Dominique, Varaskelia contre Aston Villa, Lewandowski contre Umurwi wa Borussia Dortmund. Ninde hano mudufashe bite ni Dr. Willow Mabanda uyu mwaka Aigle Noir izogitwa zanye mwaka hano ka Aigle Noir nigashobora gutandukana n'umunyamakamba hari ni Ziggy dancer team of Wakanda kumusaga umufana wa FC Barcelone twaraye tubikoze neza nuko rero turi mu mpera ya kino kiganiro ariko reka dushimire mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro ko dushimira cyane uwitwa Boss John hariya rero kuri Boulevard muramuzi Boss John umaze kuvuga Boss John tuba tuzi ko ari ibikoresho bijyanye na sport ariko harimo n'amajezi gusa nibyo bintu yahisemwo kwambika aba sportif n'abakunzi b'umupira muri rusangi turamutse n'abadukurikiranya bari yari kuri Top Swagger Salon ni hariya mu bwiza kujya kabiri kwibarabara bita Yakubise ariko mbuyambare kandi ndagushimire cyane kuba wemeye ukazinduka ukaza kwifadikanya natwe ngo dushikirize abarundi n'uburundi ikiganiro c'inkino kuko abarundi bakunda sport wakoze cyane ya Ive nawe wakoze kuntumira Imana yakoze kudutiza ijwi na n'inguvu hanyuma n'abaduteza amatwi turabashimiye cyane abari mu bibazo komeze bizera Imana izobagirira neza bagwaye ntihabuze bariko baratwumviriza bagwaye abari mu nkutazine canke mu abafunzwe mu buryo bumwe canke ubundi Imana ibaremeshe kandi aho hantu muzohasohoka naco no kongera ku majambo mbuyamba abaye bipfurije nifadikanije nawe mu kwemeza yo nyene no wavangira ico nkuye ko reka tubashimire ariko kandi nyuma y'iki kiganiro ibiganiro bya Buja FM birabandanya ariko mu buryo bwa sport ugomba kubandanya uryoherwa n'ibya sport kuko ari gihe dusohoka ngamambo yamba makuru yandakaza muri ibyo rero urashobora kunkurikirana kuri page yanje ya Facebook nitwa Super Half Official canke official ariko nawe nabonye urubuga rwawe felicitation kabisa urarukoresha cyane mbuyamba desa 57 mbuyamba desa 57 kabisa n'urubuga rukora cyane abantu bakomeje kumbaza ngo turosaho tugukurikiranira ako munsi habonetse muzohamenya sawa mbanaje kuganira ibya sport babe barakurikirana cyane ivy'imbuga zawe cyane hanyuma ikindi no kongera ko niki nukugira subscribe nyuma wakurikiranye ikiganiro kuri YouTube utagize subscribe yikore kugira ngo ikiganiro notification yoyo abari yikurondera pana we kurondera ikiganiro ugize subscribe ikiganiro kirakurondera siwe ukirondera hanyuma kandi mwakoze abadukurikiranya aba kuri FM kuri Buja TV no kuri YouTube channel ndetse no kuri page yacu ya Facebook ya Buja FM ahacu tuzosohoka ku munsi wejo tubabwira program y'amamaci ahari muri weekend guhera mu Burundi gushika kwisi yose mwakoze mwirigwe neza Imana ibahezagire cyane.